Haribonekeza imyidogo ku benegihugu baza kurondera umwavu w'ikizungu wo mu bwoko bwa ire bita totahaza mu bubiko bwawo buri muri zone Kiriba komine n'intara ya Gitega. Gasunzu Evariste ajejwe gutanga umwavu muri ubwo bubiko nyene aho twamusanze ariko aratanga uwo mwavu, atanga umuco kwitangwa ry'uwo mwavu, akavuga ko ku kibazo ca ire bariko barayihereza abafise ibirarane vyo ku gatasi hamwe no ku mpeshi. Muri umwaka nyene dutanguye amase yagiye arakena, ariko muri uwo mwanya turimwo ikintu citwa ko gikenye abanyagihugu bidogera cane n'umwavu bita ire, ariyo benshi bavuga ko ari totahaza. Uwo mwavu rero gushika isandiko rero babwira turi muri kwezi k'umunani turiko turamarira gutanga ibirarane by'abatanze by'abafise amatike yo mu kwezi ko kuva mu 11 k'umwaka uheze gushika mu mpeshi z'uyu mwaka nyene turimo uyu munsi. No kuvuga rero amatike yo mu mwonga se zose nta muntu numwe arashobora kuronka ayo mase. Ico turiko turakora turiko turabakirira ubutike kugira ngo ubwo butike hanyuma buroce bubandanya bugenda, kandi kuko nkuko babidutekeka hejuru kugira ngo ntitubuvangavange ngo tuvange ayo mu mwaka uheze nayo mu mwonga. Nore nico gituma abanyagihugu baridoga. Ico bidogera ni ikihe nuko yaje agasanga ndiko ndaha amase umuntu afite ico kirarane, aca yibaza yuko nawe nyene yo yaronka nkuko muyabonye hajya ajya amase nayo banzaniye kugira ngo mpereza bibirarane, no kuvuga ku mwaka uheze ku mutasuro no ku mpeshi y'umwaka uheze. Nkuko babidutegeka no hejuru niko turiko turatanga ayo mase, kandi bobo ntibabitahura. Hari abitahura n'abatabitahura, ariko bawe kwiye kubitahura kuko twebwe turiko dukora ico leta yadutegetse, turiko dukora nkuko babidutegeka ku rwego hejuru. Eka no mu bajeje intwaro iyo myidogo nawe nyene irabashikira. Niyo kindi Josias arongoye zone Kiriba ahumuriza benegihugu ko botenyenya bihanganye kuko ari kibazo kizwi kandi kiriko kitoregwa inyishu. Imyidogo ahiciza kuzira, murabona hano hantu duherereye, murabona ni ku mpera ya zone. Rero hamaze kuba ari ku mpera ya zone muca mubona yuko turahana urubibe na muri zone ya Mubuga, tugahana urubibe nabo ngaho muri Shombo, tukahana urubibe nabo mu hiyo za zone Mugera. Rero mwico gihe iyo amase aba ari kuratangwa ngaha haca haza abene gihugu beshi cyane. Rero ugaca usanga harimo haraza n'abene gihugu gutorera amase ngaha mugabo badafise uburenganzira bwo kuyatorera ngaha. Rero mwico gihe iyo ashitse ngaha akabona uyararosa amase nawe gasanga nta burenganzira afise, mwico gihe nawe nyene aratangura imyidogo. Hanyuma ikindi naco gitera umwidogo abene gihugu ni mwiki gihe aza gutora aya mase yo muri sezose, kuvuga aya mase yo muci agasanga hariko hahabwa abo muri sezo A na B kugira ngo babanze bamarire ibyo birarane. Rero mwico gihe mu gihe abaje ntayaronka abandi bariko barayaronka, aho acajana imyidogo. Mugico twababwira coco murabona yuko abene gihugu bariko bararonka amase neza, aya mase y'ubundi bwoko havuye mwiyo yire. Rero urumva iyo bihuriranye umwene gihugu uyu nuriya bakabura ayo mase ya ire, mwico gihe niho imyidogo ishitangurira. Ihumure notanga nuko ubwa mbere iki kibazo kirazwi igihugu cose, kandi ntaco umushikiranganje atakora kugira ngo ahumurize abarimyi borema kuko kiricariwe, kandi turabona yuko vy'ukuri turiko turishurwa. Turavye amase tugeze ko kuronka nayo twari twiteze, harageze aho twoshima kuko murabona yuko ntaco leta itari kirakora kugira ngo bigende neza. Tukamenyesha bene gihugu bose yuko itike zose bafise bozizana bakaziha uyu ajejwe kuyatanga, hanyuma nawe akazitangira raporo, gutyo amase yose yakomanzwe turizigiye neza cyane yuko leta izo yarosa bene gihugu. Uyo ajejwe ubwo bubiko bw'umwavu nawe nyene arizeza bene gihugu ko uretse umwavu totahaza uriko urahabwa abafise amatike y'ibirarane gusa, iyindi yose nka imbura, bagara, eka nishwagara biriko biraronswa abene gihugu ukuri kwamye.